ibibazo vyabo badutwereke kwinjira mu vy'iwacu ico kibazo rero cagiye kuza 1996. Uyu ni Perezida Evariste Ndayishimiye aho yariko arashobora gusigura amwe mu majambo aho ibibazo vyagiye bishobora kuva mu kugira injyane z'u Burundi n'u Rwanda biboneke. Aho ni mu gihe yariko arasigura ati u Rwanda yacangwe Kongo n'u Burundi ha muri ivyo bihugu bitatu uravye ahantu havuye ibintu by'amoko byashoboye kuva mu Rwanda kuko u Rwanda nibwo rwakoronijwe cyane. Aho igihugu cy'u Rwanda cyashoboye kuba mu minwe y'abakoroni imyaka myinshi. Ashobora kuvuga ati akarorero nshobora kugatanga ku gihugu ca Kongo ntago bari bazi ijambo umututsi ijambo umuhutu, ariko nyuma yaho abanyarwanda batangiye kumva ko abanyamurenge bashatse kubitwa abatutsi no haciye hatangira kuboneka amacakubiri hagati y'u Rwanda na Kongo. Ivyo bintu navyo bica biteba bishika no mu Burundi. Aya majambo yandi nyanicubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashoboye kubavuga, reka gato mugende mumva ngende shiramo gato hamwe ndaza kugenda shamo n'amajambo ya Kagame tugende tubaha umuco n'ukuri gwibiriko bigenda bikurikirana hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Yababwira ati gumana na Bobobox TV hama twasesangurire amakuru ameze neza, amakuru novuga yuko abagenda ashikirizwa ku mwanya Hagikongo nsasanga imbere ya 1996 nta kibazo cy'abahutu n'abatutsi cyari mbega mvuga abatutsi nta kibazo cyari kihari. Abakongomani ivyo vy'abatutsi bavyumviyo kivuye he murumva mu Burundi twakwegewe mu 59 bivuye ku vyabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande mu Rwanda. Ndafata indege ndagenda Kinshasa kubwira abakongomani yuko abanyamurenge atari abatutsi n'abakongomani bafise ubwoko bwabo bavuga ururimi rwabo. Reka kubesha mubabeshera, barabaye politize bagiye kubishiramwo politike. Abanyamurenge baramye ari abakongomani nta kibazo cari kihari imbere ya 1996. Narumvise avuga ngo urumva ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi naje ngabo mfise bashe iyo abari batsiga mufise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Uburundi burarinzwe genda kubwira isi yakanuye ubu ntikibwira ku mabwire ubu isi nayo isigaye ija kwirabira. Yari Perezida Evariste Ndayishimiye aho yari karaganiriza abavugwa butumwa cyangwa abakirisu mu gihe hari kuwa Mungu. Yashoboye kuvuga yuko aho ingorane zagiye ziva kugira imibano mibi y'abene gihugu cyangwa y'abantu basanzwe bitana ngo abatutsi abahutu aho yagiye iva. Rero amajambo twari tumaze iminsi tugenda twumva bamwe bavuga ngo Rwanda n'u Burundi ngo bigiye gusubirana, imipaka igiye kugururwa, bakavuga amajambo menshi ngo Burundi twumva ngo abantu ngo bagire bongere bahuze bashira hamwe bumwe, ariko ni ibintu bimaze iminsi bigumvwa cyane bikamara igihe, ariko tukaca dutangara twumva amajambo nkaya agenda avugwa. Ndavyumva ni nayo mpamvu Abarundi cyangwa Abanyarwanda hariho abantu bamwe bihutira gufata ingingo itabaho, gasanga ngo bariko batukana ngo umututsi. Oya, siko biba bikwiye kugenda. Bavyumva, siko bikwiye kugenda. Reka ndabumvise ijambo nyene mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze kubijanye n'abavuze ngo imipaka ngiye kugururwa cyangwa izokugururwa. Reka ndabashiremwo ijwi njyanye n'icubahiro Paul Kagame mwumve amwe mu majambo yavuze. Bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi aho yari karavuga u Rwanda n'u Burundi na Kongo. Yari karavuga u Rwanda n'u Burundi na Kongo nivyo bihugu babanje bashira hamwe barabikoloniza, kandi ico cyari igihugu cy'Ububirigi. Avyumva u Rwanda hano perezida avuga ati Ububirigi bwashyize hamwe Kongo
n'u Burundi kugira ngo birwanye u Rwanda. hano perezida avuga iti ububirigi bwasize hamwe Kongo, Rwanda n'u Burundi kugira bibandanye bigwana. Uravyumva? Sinshaka kubitindaho, turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze. Yera amajambo nyene icubahiro Paul Kagame yarahejeje kuvuga, ashobora gushimikira avuga yuko ngo ububirigi bwagiye hamwe buja hamwe n'u Burundi na Kongo kugira ngo butere u Rwanda. Ayo ni amajambo ashobora kuvuga bishobora kugaragaza yuko naho nawe nyine ari umukuru w'igihugu c'u Rwanda nta bushishozi afise mu vyavuga, uko urumva yagiye ashinza u Burundi na Kongo ko byagiye mu matwi y'ababirigi kugira ico gihugu c'u Rwanda bagitere gihure n'ivyago cyangwa kigire ingorane intambamye zigiye zikurikiye. Ariko Kongo nayo ikavuga ati u Rwanda iri nyuma y'ibi bibazo byose biriko biraba, haba muri M23, haba mu bibazo by'intambara biriko biraba ngaha muri Kongo. Ikindi naco ishigikiwe n'ababirigi. Urumva bose ntawuha uwundi nigwere, babona ko menga ababirigi bo babari nyuma. Uravyumva? Kandi we nka President Evariste Ndayishimiye we yipfuza ko ibihugu nk'ivyo bitatu byari bikwiye kubana neza, ariko ukaca usanga habaho ugupinzanya. Eka nakumvise andi majambo Paul Kagame yavuze. Turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze. Hari mu gihe ariko aravuga u Burundi n'u Rwanda. Hari mu gihe ariko aravuga u Burundi n'u Rwanda kari byo bihugu yipfuza ko bibana neza. Uravyumva? Ivyo bihugu bibiri yipfuza ko bigirane bibana neza. Ntago yipfuza ko ari bihugu by'induru. Kuko avuga yuko abasirikare b'u Burundi bageze muri Kongo bagiye gutabara Kongo baci batanga ibintu by'amoko ikinga batutse abahutu. Uravyumva? Ayo n'amajambo yariko aravuga. Ariko Evariste nawe Ndayishimira akavuga ati abazungu bari baragaragaje kuducamo mice gushikaho bagira n'itegeko mu 1925 rikumira abahutu bararishiraho biranka kubera hari hakiriho umwami w'abarundi yarakiriho niwe yungiye umwe abo barundi n'abazungu bagira iki ntivyakunda haraza gwa gasore tubumwe butegeza kugumaho biranka mugabo inyuma ya 59 niho barajyaguye aho hakurya mu Rwanda baradukanya abahutu. aha President Evariste Ndayishimiye ni mu gihe ariko arasigura ijambo abahutu iyo bavuye no kungena abazungu bazanye ibintu by'amoko kugira bacimwe bitu, ariko abazungu byaranse mu Burundi biranka. Reka wumve. Bahungira i Burundi ubwo nyine ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse kamuro iki gihugu cyacu. Abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwadukiza abarundi rusha turandukirwa n'igihugu n'ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kare twari umwe mu 59 niho cinjira mu Burundi. Je ndasoma ibitabo n'amandaba amatemo nyaje yose, ibitabo byanditswe n'abahutu n'ibitabo byanditswe n'abatutsi byose ndabisoma. Je ndagira ubushakashatsi gose ndabisoma kabisa, byose narabisomye, byanditswe n'abahutu n'ibyanditswe n'abatutsi. Urabona neza yuko amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo by'abahutu n'abatutsi inyuma ya 59. Mugabo abazungu bari baragerageje biranka ngaha mu Burundi, mugabo mu Rwanda ho byarakunze. Kubera iki sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda aho yari amajambo nyine icubahiro Evariste yarahejeje gushikiriza, kandi ari amajambo meza cyane, amajambo navuga yuko ari amajambo y'inkoramutima, ya majambo ushoboye kumva ugatahura ati ubukoroni bwaje gute cangwe ibintu by'amwoko byaje gute. Uri umuntu ufise ubwenge utahura ucutahurana n'ingoga. We yashoye kuvusigura avuga ati u Rwanda n'u Burundi ibyo by'amoko byavuye mu Rwanda bizanwe n'abakoroni, hama abakoroni bamara
gukimbiza abanyarwanda bamwe bamwe b'abatutsi bamaze gushinga mu Burundi batangira gushinga bimwe by'amoko usanga natwe abarundi twamaze kwandukira nivyo rero bashatse batwara no muri Kongo muri bajya abanyamurenge babito abatutsi kandi nabo bari abakongomani ayo yaramwe mu majambo kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yari kavuga asa nk'umuntu ariko aratanga ukuri ku bantu bashaka kumenya ibintu by'amacakubiri byaje gute ni naho yashobora kuvuga ati je ndi umushakashatsi kandi namasome ibitabo byinshi kugira ngende menya ibintu ati bimeze ukunuku isi igeze hehe uravyumva uwo yari nyene icubahiro umukuru w'igihugu yari nyene icubahiro inde umukuru w'igihugu ashobora gutanga umuco neza waho amacakubiri yagiye ava waho ukutumvikana kw'abantu vyagiye buva abakongomani rero muri ngaha nimwigirira ubumwe bwanyu mu bagabo abarundi muri ngaha igirira ubumwe bwanyu ntimwishinge abandi twigire ubumwe bwacu nabajije abakongomani kandi ubwoko maze kubaza bose rero ngenda maze kuganiriza abakongomani n'abajya abami babo turamaze kuganira n'abarongoye abanyamurenge turamaze kuganira bose abo muri aka karere ko mu buseruko bwa Kongo bose bambwira bati twe turiyumva cyane mu Burundi ni wacu igihugu ugasanga uburongozi bw'igihugu nibwo butegura ubwicanyi mu gihugu bugategura ubwicanyi ariko tugakira ariko mubonye ajya amafose komine yahishijwe kuva 72 akaba ariko aboneka ubu ntivyari gutuma duca tujyana ni ikibazo cyoje gutorera umuti hagati y'abakongomani mugabo hakazi inyosha bivuye inyuma y'igihugu ndabwije ukuri nta muti bazofata ikongo urumva aya majambo yariko aratanga nk'impanuro haba ku bakongomani cyangwa abarundi ati twebwe dukwiye kubaho turi abantu dukwiye kwirinda inyoshambi cyangwa dukwiye kwirinda amajambo y'abandi ava mu bindi bihugu bigiye bitandukanye nk'ubukoroni cyangwa ibihugu bikorana n'ubukoroni yari amajambo nyene icubahiro ashobora kuvuga ati abarundi n'abakongomani dukwiye kuba bamwe dukwiye kuba umuryango kuko abakoroni nimba baracatse kutukoresha nk'igikoresho ntibikunde twebwe ubu dukeneye gukora nk'abantu dufise ubumwe urukundo kugira tuneshe izo ntambara zose twariko turacamwo uravyumva ibyo ni ibintu abakongomani abarundi bakwiye gutahura ko twese turi umwe yaba umurundi abonye umukongomani amwite umugenzi we yaba umukongomani abonye umurundi amwite umugenzi we kuko ibyo bintu uzosanga ari ibintu biryoshe cyane n'amajambo nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi ciza yashoboye gushikiriza aranahagararako uravyumva niyo majambo yashoboye guhagararako kandi ico kintu ico ariko kivuga yariko avuga ku Rwanda agakomeza avuga u Rwanda nja numva rurota gutera u Burundi avyumva neza u Burundi bufise abasoda bakomeye igisirikare gikomeye igisirikare kizi kugwana umuntu wese yumva ko arota gutera u Burundi arahawe ikaze yara majambo nyene umukuru w'igihugu ariko arashikiriza kandi akashikiriza akomeye avyumva yara majambo ariko ashikiriza kandi akashikiriza akomeye ibi ni bisanzwe cyane byumva bisanzwe ofise baje iyo abari batsinga mu ofise bazimenye gute batayaga n'Imana bibereke muribuka umwe ari kumwe na Elize umuhanuzi Elize bamwaseretse hanyuma yagihazi kwigiretsinga yuguru y'amasa zabona kumbe bafise intego zirutana arihenze cyane uburundi burafise inteko iziboneka n'izitaboneka uburundi burarinzwe ndabibabwiye
ibyo bintu by'ubwoba iyo ugize ubwoba ujya uriyahura reka abantu b'abanyabwoba abantu bava mu byihebe kubera baba baramaze kwihebura none icihebe ntibivuye mu kwihebura nyine kubera kuba icihebe uba wihebuye abantu rero ntibihebure uburundi burarinzwe ntagire uwihebura. Ayo yari amajambo nyanicubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari kirashikiriza avuga ati abarundi uburundi turarinzwe kandi turinzwe niki no witeka Imana. Abarundi mwese tugira ubumwe, abakongomani tugira ubumwe, abanyarwanda mugira ubumwe, twese tugira ubumwe, ukumvikana, ukutama turi mu njyane, twirinde amajambo y'abakoroni, twirinde gukoreshwa n'abakoroni kuko ibi bintu bizotuma dushika kuyihangira. Yes, of course, yari Bobo Box, hano kuri Bobo Box TV. Ndabasaba ko mukora subscribe, like, share na commentaire. Abakeneye kwamamaza turabahaye ikaze tubamamarize.